Ari bidondo nuba ngo we nakese mwashwana. Nakese. Mwashwana nibwo murakina kandi comedy. Oya yaga ni comedy ni cinema tulikuwa ndani tushwana bya mu cinema. Atushwana bya Afrika kuko nona ma stop. Twagize comedy genda umufumu akese ni mu aje kutorida umuti. Hanyuma uyo muti akese yari afise umugore uyo mugore anca ndamubwira ko ebana ifo kuvyara ifo dukundane. Sasa nicho gituma ni comedy sasa na comedy. Okay. Si vya vrai byavuga ko mwashwana. Si vya vrai. Baziko bamwatse ivyuma. Bien film yamwatse ivyuma. Bien film no musazi. Yafashe kamera yo micro yo arayimwaka. Bien film na komeye. Kubera nega byo shooting kandi. Kamera bayitwaye. Kamera yari kandi je dit zokina. Umva babimwazi no musi. Jen's camera FC problème ya batterie. Na ivyo nimbari bafie na wakalati yapfuye. Yani. Utacheza. Kamera ushazibeba. Yo komba kese na bien film aussi. Ageze njabangu la tuka. Una kama bien film alilomba ndaro kwa kese. Kese balishi balomba na mandaro kwa msiyo. Mutanisame. Balomba na mandaro akisi na bien film. Batanisame. Bana yuana bale bajamata bapigane komba abo misilamu lagi. Juzi bien film alikia na mamihari. Unaona miage. Nikamwambia mwe mnayuana mulilomba na mandaro mnaishi mugeto leo ndo mnakia kushwana. Mutayuana huko. Abiniusi. Nibafukuza abiniusi akese tufanye comedy. Mwe na bien film ni huko huko. Hariho urusaku mfise gwiwawe kandi ruri original. Waragize lancement officiel indirimbo zawe. Sinzi nani remix n'indi ndirimbo zose. Zijya ndiri hagiye ujya munsi bidondine madame wawo mu rugo ntawe twabonye. Kandi juma ngo ujya munsi mwari mwashwanye mwagwanye byaryoshe. Abana kubyo yaho yazi ati sitakuya. Atukitaka wache kuya utajijua bitakuwa tu. Ingorane yari habaye yari. Ugo nurusaku. Iyo gwafre none yaraje. Umva nakubwiye ataraje arabandi ba 6 2 3 4 5 6 bashobora kuza. Sabagore indwi. Seti ningana ngahe mu Kirundi. Vuga ndiko ndakubaza indwi. None umwe ataraza abo batandatu barashobora kuza ibintu bikagenda neza. Ari kujya niwe mubana mu nzu. Non, pas de problème, ça c'est la vie privée, c'est la question du travail. Ne shora kuvanga abagore na kazi. Isaac TV. Oh. Yes, 1 2 bakuzi ba Isaac TV. Nice kabisa murabona ibintu byose ni fresh kabisa. My name is Isaac Classics. Sometimes murabizi turaza tukagendera abantu batandukanye tukabavugisha. Uno munsi rero nagira amahigwe yo kusubira kandi kubonana na Bidondo. Ndafite urusaku bwinshi rwa Bidondo. Ariko rero si Bidondo gusa ari kumwe n'aba manager kwa. Ari kumwe n'aba manager novuga yuko aba manager nibo Bidondo akunda kwita yuko ari bakunda kumufata bien. Kumumerera fresh. Sometimes mbona ibintu bya Bidondo nibiki. Ariko rero urusaku mfise ntanyu byo kozari ko ifonda bimubazi atabizi. We na Bidondo ngo nibari ko barumvikana wangu. We na Bidondo nibari ko barumvikana icyo ni cyambere. Icya kabiri biravugwa yuko Bidondo burya yaborewe. Ibyo mutabona neza ndiramurabe. Yamaze gukubita nyina kabiriya. Sindiga ndabukoresha interview nyine ya Bidondo. Uko bien? Niko fresh. Inaendeka? Uko na kiana wetu hapa. Lord Mafia. Wa Ulaya. Mimi namjua mtu wa Ulaya huyu. Lord Mafia kabisa. Msanii mkali sana, anaweza, anapiga raga, anapiga hip hop, anapiga reggae. Anaweza. Wewe naona piga reggae. Reggae nipiga moja alaze pema marehemu sosoke. Reggae ya zamani hiyo ni reggae ya zamani. Sawa wenda za kugarukako ni sawa mutama. Ni sawa. Ikirundi kiraduga gake turagerageza. Voilà n'umurundi avuga ikirundi kandi neza cyane. By the way, welcome in our country. Thank you so much. Mu Burundi habonye gute? I'm very happy to be here. I really enjoy the country. Twahuye n'umuntu so mkubwa nani Jereja Bidondo mwenyewe. Bidondo love. Ndanezerewe kuba ndi mu gihugu kabisa. Lord Mafia na the place, keep supporting the music. Wagwan. Okay. Abanoshaka Bidondo mudabiri binari imwe Bidondo. We ndira muraza kuna problem. Ndaziko ibintu byinshi. Ariko tuyaga ni ibintu byinshi. Wamvumbuye ariko ndabizi ko mvumbuye ndi mu bintu.
Wala ugati Bidondo ndavuga ko ibisagamari za kubira nga. Rita kwa tugaruka kwa LOL Mafia. Lord Mafia. Lord Mafia bisiguri. Lord Mafia bisigura ndi umuhustler ndi umuntu nyene yironderera ibintu vyiwe gira umuziki akunda umuziki. Ndi umuhustler, don't give up. Okay. Bashaka kumfasha ugakuramo iboro gato. In the place. Ndabona poni z'uburaya maze imisi ingahe ngamburo. Maze imisi 6 ari muri quarantaine imisi 7 ubu haize imisi bensohotse. Okay. Hariya wari mu gihugu cyane. Ari muri Norvège. Norvège voilà. Norvège akarere ni fresh. Isaac TV murayibona neza. Turayibona bien, turabazi. Juma Juxi, tubzima. Isaac in the place. Okay, sawa. Kubera iki naje ngaha muri kumwe n'amanager ari yamechafua meza hatari. Ndashaka kumenya Bidondo none ngina merewe no munsi urabona ko movement yose gato. Warindira nza kuvugisha ndafite ibyo ngira ndamubaze ngaha. Urabona Bidondo uko serieux. Siko serious sana lakini ko serious. Warindira ndakora ibyaga. Bidondo hariya muri Norvège muramuzi. Bidondo turamuzi, urakora imiziki, amakomedi, turamuzi Bidondo. Umuntu wacu wa kera, legend. Sawa, washiki nga mu Burundi washikiye amajari. Ubu ndi mu Kajaga. Mu Kajaga. Warubatse no canke waje mu mamezo do passage ndafise famille baranyitayeho naje kuraba famille. Sawa. Nice kabisa. Ibintu biri warukumbuye mu Burundi sana. Ni byinshi. Ari mukeke. Ningishangara. Namwe urabizi Fanta Citron. Okay. Sawa. Mukeke ndagala bakumbura sana abantu bari hanze turabizi. Ishakoshi irmiki. Ishakoshi namashokora gusa nk'abantu gusa. Makono. Ndagwe shokora. Tumalize kwanza. Shokola. Tumalize kwanza. Twenda kupatia shokola usijali ala mashokora na kimwe kirimo. Na dolari irimo. Okay. Uri muririmbyi of course. Rimba fresh. Songs zawe gushika kuno mwageze ku ndirimo zinga? Mfise indirimbo 10, ndafise indirimbo nakoranye na Alvin Smith, ndafise indirimbo nakoranye na Country Boy. Kandi urazikusana Alvin Smith, sangu ni mwene wabo. Alvin Smith ni mugenzi gusa, turamenyeranye turatuvugana ibintu nk'ivyo. Okay, sawa. Umaze gukora indirimbo na Alvin Smith, indirimbo nande? Country Boy Tanzania. Country Boy muri Tanzania, Konde Gang. Ndafise n'indi ndirimbo na Salmin Swags wo muri Tanzania n'abandi bajamanye dukorana hariye. Bon? Niri kubera kimenga wahereye Tanzania ni benshi mu Burundi collab umwe gusa. Mu Burundi uraziko bigoye. Unaje tuzokorana n'abantu ba legend wa Bidondo. Kumenga barinje ba Tanzania barazimvye ukuntu ugeranje nabi wacu kwa mugo cutamahera menshi hariya nubona ko oya abaririmbyi ba hariya sikuvuga ati barazimvye abaririmbyi ba hariya no kuvugana nabo bien muje murakora ikintu. Sikuvuga ati namahera barondera gusa talent ufise talent baraguha bakakugirira nawe ibintu vya bien. Hari indirimbo mfitane n'uno mugabo. Turiko turavugana turiko turabikora tuzokora umuti. Ariko arambwira tuje muri studio dukora ikintu rero. Okay, sawa. Bidondo ni bon. Ni bon. Umaze gukubita bungahe Bidondo? Je. Ba manager batakuwa. Umva sekondi butandatu cange bubiri. That's why Isaac umva we turagora. Umvumbuye mu bintu. That's go wamvumbuye mu bintu mbo. En fait naje ngaha umutoyi wanje yaranerefonye mu petit frère yitwa Saidi Kianza. Ni umumecanicien kandi ni umumanager abantu bose bamuzi Saidi Kianza no petit frère Kianza Saidi. Mbo yaramamaga yambwire bona Lodge ari umuntu agukeneye ko muvugana ni byiza n'umuvacancier cyandahurira n'umupeti twarakuranye mu byiza urabona nuko ngene bimeze amafreshera arakuruta ni sawa lakini natwe Burundi tufise iwacu bon cyandahurira n'umuhungu n'abagenzi ba Lwendo hamwe n'abagenzi ba amazina ni bande ni contrat ni ibintu byanje ndiko ndapanga ni ibintu byanje manager n'aba manager turiko turapanga tubashira muri nimbo ari manager Guy Marland Guy Marie Texas Marlende ni Marie hapana Guy Marie Texas from Texas muri America arundi twa Akim Junior na undi twa from Texas arundi twa Balak from
Aba muri Texas gusa. Mboni ba manager tuzosira muri indirimbo shasha turiko turakora ifo urabona abantu ba grife kuko tipe hari urabakasi. Fiolo midara tipe hari urabafyonda. Sinshobora kubafyonda nabo basoma bari kuko iyi ni contrat y'umugabo. Foke ndashira baririmbyi biwe. Na Bidondo bivisa ahantu hari aba vacancy. Esha na haba. Nukugusa gusa na Fiolo mide bafali pupa bararirimba gaskega. Baby kombala. Bararirimba bakagrifa abantu. Na regaje kumva manager Guy-Marie from Texas. Guy-Marie from Texas. Guy-Marie Tang. No, okay, sawa. Guy-Marie navuze Guy-Marie. Guy Marlando. Mwawigerera. Jamaa banasororera gapana mchezo. Nacho ndiko ndanywa. Inzoga zirahari, umukeke urahari, brochette irahari. Bidondo bazagenda bamuteruye ndakurayi. Nacho utigereye. Nibanerura Bidondo ndinde turi kumwe ashobora kunerura. Ari. Ashobora kunerura wenyene. Bya Bidondo nzakuyigaruka. Oya iyo ni vie privée anje nishobora kwinjira mu Isaac. Kandi Bidondo ikintu gishaka. Umugabo vraiment ninje namaze kwinjira muri uyu turaza kumugarukira. Sindo ndiko ndavuga ivyo nshobora gukora. Namaze kwinjira muri YouTube iwe itwa gute? Lord Mafia YouTube. Lord Mafia YouTube. Namaze gusubscribe kuko umuntu wa mbere akagira subscribe n'umuntu mukora. Subscribe rindira ndakusigurire. Urabona winjiye muri YouTube arakantu ka rouge ucufyo ndahajya deja ucusabone mucongereza aho uriko ramuterera birasumvya amahera winjire muri YouTube iwe wandike Lord Mafia ucufyo ndakantu ka Bidondo tumvikane kwanza gato abarundi benshi umva Bidondo umuntu umubwira ati agire subscribe amaze kugira subscribe ujya umuntu acayitwa gute ugiye subscribe bamikwa bite numufans baba umva nururimi rw'abazungu cyo tushobora gukwinjira abantu baje kugira subscribe kuri Lord Mafia sawa ujya rero amaze kugira subscribe bamwitwa gute ujya je nshobora kumwitana umufans cyangwa umusabone nuko nyene mu kirundi cyo umusabone umuabone cyatubivanga uko nyene umva ari kindi kintu ndashobora kubabwira abarundi uyu numuririmbyi kandi numurundi wiwacu ndagomba mu supporting abastar abafariasi abandi tumusupporti apande juu gisi turi kwa juu mnayo kama miso sokendo nipandishe mnabizi na mimi phone nipandishe wengine unasikia iPhone nisaidie wengine utampandisha nini na hela yake anametoka Ulaya anaimba na kina Rodi sio shida lakini bale babirimani kamba ari abantu bamakambaro nibiki bo na mahera urashobora kubashikia kubo bagusapusing bisaba ko umusani bamaze kumenyereya abarungi cyambwe abafanzi banje ni JB Dondo Generation ndangomba uyu muntu lodge mu supporting kandi ifise concert yanje mu Kamenge ndibara ko dimanche ndashobora kubabwira dimanche ni surprise ari umuntu afise anniversaire ndanzogira abafans non surprise non anniversaire ni concert arama inscrima biki every private party but uno munyaburaya mucamubuyaga gato cyongereza waruzi ko Bidondo azicyongereza arakimenya arapia kishinwa Bidondo ndazi ivyo mvuga ega bijya bintu bavuga what up what's up man my nigga what's up man this is the Isaac King Gagwan this is the Isaac TV this is Isaac TV ayo my subscribe this is Isaac TV I know what's up what up Mafia and the please ayo my name is Bidondo Generation ico nyine ndio ndazi kuvuga ibindi akazi kawe izwanyo uno musi nzikosoye uvuga igishinwa na problem tubandanye sasa baba ndeka tugaruke gato gawe watubwiye ati abantu maze gusora indirimbo zishika kuri zinga 10 indirimbo 10 zikuri YouTube zose ziri kuri YouTube na audio na video audio nje gukora ama video rero je gukora ama video muta yuko vizuri tunajaribu lazima tunajituma tu ni lebo canke uri gatuka gatukanje okay abasani batatu ufise nka dream kwamba ati sinova mu Burundi ntarimbanye nabo vraiment hari Fizo hari tamweza kweli lazima tumweze tajaribu vizuri ile jamaa namjua namkubali hakuna shida unajua Bantu Boy Bantu Boy tunaheshimu bwana baba pesa
analipwa hela nyingi. Tuko na manager kule sasa. Nasikia ma Texas tu. Na Norway juu sasa. Fura tena Norway. Usijali tutawezana. Bana. Baba Fizo dili baba. Dili iko hapa. Fizo nitafuta tupige kitu bana msee. Akutafute? Au nimtafute nije kubiro. Uko ofisini pale wewe muone. Hamna shida mimi ndamtafuta sasa. Si niko na Bidondo. Niko na manager kule tutaenda kumtafuta kuna Bantu Boy. Manager alikuwa ananichaga aitwa Gimando. Gimari hapana Gimando. Gimari legenda zikongaha ndakunda kumuita Gimaldo Tang. Niyo zina giwe. Iyo Gimari nimbari ba aba Gimari jenda kunda kumuita Gimando Maldo ari El agati Gimaldo Tang. Yaranguriye gaze ya Boke sinzi ko no munsi nshobora kuyimara me mugabo namubwiye Gimando je namuzuka mfise nshaka nyonye gato ndonge muzuka chanzanira gazi ya Boke ni mene yose sinzi ukuntu nshobora kubigira uza kugira imene yose mbondi kumwe n'aba Bidondine 7 bose 1 2 3 Bidondine 1 Bidondine 2 Bidondine 3 Bidondine 4 gushika ba Bidondine 7 dushaka tuge imene yose ku sponsor ya Gimaldo imene yose tuyifungure ngaha nyene tuyimalize Gimaldo merci. Okay sawa. Zani mene bantu bayibonye sikugabwibya bibe. Zani yo mene isire ngaha abantu tayibonye kandi tuvyemera. Bazo zani mene yachomewa lakini nzima. Leta mbuzi peti. Leta mbuzi yote nzima. Sawa. Sawa rero. Ndakatwa subiri kwanza Bidondo. Bandanye. Mama Gimari atakuwa. Hata ile gazi ya Boke. Wa mbere nabonye azani gaze y'Iboke. Acenyegera haga mbege. Reka mvuge umuntu wakoze ibintu vyiza ifoke tumuvuge. Igaze y'Iboke. Ifoke tumuvuge. Araba manager baje ngaba cifata ngo je turamu manager. Oya acagura bubiri. Acagura inzoga zibiri tupfu. Uyu vraiment manager yagize ibintu bitangaje. Yaguze imene yose yagaze turapfungwa. Gaze ya Boke. Leta Boke gaze. Yanguriye gaze ya Boke. Imagine grave. Izi Boke ndazimaliza kweli. Wanifungure moyo. Sikia kwanza. Bidondo umukameramera numushasha yitwa gute? Jinagiwe. Juma Jux naraje. Umukamera. Juma Jux ari kwishuri. Uyu ni jinagiwe. Ugiye yitwa Star Boy. Urabona? Sikubya ngo zigya Boke za fe ndazugurure. Sizigya Boke za fente abantu Bidondo bagira ngo mashobi uragutwara tuguteruye oya uragutwara tuguteruye ufisa aba Bidondine 7 bose abagore ndwi bose baca baneru we no ufisa ikibazo Bidondo gisa zikumunzoga ivyo nari probleme yiwanje probleme yiwa tubandanye baba tupe akapela kidogo yo burn up the place, can you speed up the rate? Speed on me to burn up. Speed on me to burn up. Your body too nice, I'ma fight for your case. Shake your bum bum, let me feeling the sexy ma. Who got a piece to my bima? Look into your eyes, baby girl, you my sexy ma. Road boy in the place. Rapata ko vizuri mkubalishe rani ya Fizo iwanje ni rapata sasa Bidondo mkubalishe ndamwirefre sawa wewe ririmba ivyo shaka rap refre ririmba nawe umwemezi yakwemeje urukundo ivyo ushaka wewe dushaka abakunzi za activity chaka numve yuko bamwemera Bidondo avuga ati Bidondo atakutoa roho kwe umemfunika sije yiki ivyari byo byose ivyari byose ndo nshaka ndarondera kuri wewe sivyo nawe ndibaza ko ndumuraperi urakuta rap nje ndaririmba R&B na rap ushoboye na rap nshoboye ndashaka ndamuhe ko abarundi turashoboye nawe acanani acaririmba okay rap beat nipe beat ya rap beat atakupa msanii mwenzako mimi siko msanii na wewe unipe beat siko msanii sasa niko msanii abarundi turashoboye Isaac arashoboye Isaac TV barashoboye abarundi turashoboye
Yeah, we're going too far. I'm a Lord Mafia, now we're going too far. We're here with the Isaac, we're doing our thing. You can never face us, you can never do what we do everywhere. Yeah, you know, Lord Mafia in the place. abarundi turashoboye. Bidondo umva wumvise amajambo angahe wumvise ngahe iyo ni probleme iwacu sisi bikuraba wewe nimba ari nawe yakomeza icyongereza wumvise bingahe ni rip up atari Isaac TV gusa ushobora kuririmba na 50 Cent Messi mvivi ariko aravuga nyuma ikintu gikenewe mu muziki ni melody gusa urazi ko Fally yaririmbye na Arcade urabi ibintu byose Arcade yaririmbye Fally Ipupa yabimenyere oya cange bari kiba Bidondo uzindimi zingahe ikintu gikenewe uzindimi zingahe Bidondo zitandatu twagiye Kibembe Giswahili Ikirundi Lingala Imashi urakizi Kisenegale sasa Anyakamo mfuka okay twagiye umaze kuvuga stano namaze kuvuga stano ikintu gisigaye igifaransa n'icyongereza n'ibirimo Kinyarwanda bitese urabyumvise Kinyarwanda ko nagiye mu Rwanda basi standatu zirakwiye Isaac igifaransa n'icyongereza n'ibirimo igifaransa n'icyongereza n'ibirimo igifaransa ndakizi icyongereza ndakizi izo ni ururimi rw'abazungu gende mu africain ifoke ibintu byo Afrika ndabikurikiriye cyane anya tuba urwo ni ururimi rw'abazungu sinshobora kujya nta muntu wazi igifaransa 100% ata 50% wozi gike tu ndigike bonjour Kagabo bonjour Pierre Ngoyite diplôme on vient bonjour Kagabo bonjour Pierre qu'est-ce ça va comment ça va icyongereza nakubwiye ko good morning how are you I'm from thank you my name is Bidondo like what's up what up Bidondo mwenyewe ndazi cyo ushobora kwidefend sivyo umuntu wari wose ndashobora kuhura n'umuzungu mwidefend nibo gutuka wumva nibo shobora kunuka numva akagira twa turirime bavuga what up man what the fuck you man ndavuga we uri kuranuka gabanya aho nyene Bidondo nakubali mzee. Okay sawa merci sana baba sasa wewe rero turindira ibikorwa by'iwawe je mbona menye cyo gisigaye turindira ibikorwa by'iwawe abantu bagende bagire subscribe wawe bagire subscribe baguma kurikirana bagire ku marezo social Instagram Lord Mafia Facebook Lord Mafia hose bandonde Lord Mafia tugira ibintu sawa Bidondo mu gusozera hariho urusaku mfise rw'iwawe kandi ruri original waragize lancement officiel indirimbo zawe sinzi nani remix n'indi zijya ndirimbo zose zijya ndiri hagiye ujya munsi Bidondine madame wawo mu rugo ntawe twabonye kandi juma ngo ujya munsi mwari mwashwanye mwagwanye byaryoshe bana kubyo yaho yazi ati sintakuya atukitaka wache kuya utajijua vitakuwa tu ingorane yari habaye yari ugo n'urusaku gwafre none yaraje umva nakubwiye ataraje arabandi ba 6 2 3 4 5 6 bashobora kuza sabagore indwi iseti ninganangahe mu Kirundi vuga ndiko ndakubaza indwi none umwe ataraza abo batandatu barashobora kuza ibintu bikagenda neza ariko ujya niwe mubana mu nzu non pas de problème ça c'est la vie privée c'est la question du travail nshobora kuvanga abagore n'akazi sivyo ndibaza ko ariko umugore wawe ataje gusupportinga none si bibi Bidondine ni jina lako nivyo me akazi n'abagore ni ibintu bitagenda none Bidondine kubera gataje je ndamufata ko no mufanza ajya turi kumwe nawe wari kuri tele direct kubera gataje kubera Gordine muyashiyare yacasanga bambanda babiri bage embo yayo ni question na comment iri yake wavuganye umva twavuga jewe na Gordine umva twavuganye na madame wawe Bidondine yatubwiye ati Bidondo jewe yananingeso agomba ari kunyuma abakobwa jewe rero nukuri mbona umenga ngende kuno kubivamo acabiheba agira guhebe nane abandi baraje ataraje abandi baraje kandi byagenze neza kandi nawe Isaac TV yaje aba bandi n'abaransi shobora kubavuga amajina abasani ba Mr Champagne n'ababyeyi baraje ibintu byagenze neza urya mugora cyakaze ntazi biramusha sindo bien Bidondo na Bidondine burya ntibahuza apana black kubera iki tutahuza kandi ari muhira ndamusomira ndamuha ratio nese byatubwiye
tugiye ko mudahuza vre ayo ni probleme yiwe nanje mfise probleme yiwanje taba nkubu urukuta gaze yiboke zoikubita gushika batabaza bino wamwibutse wamutelefone basaze ujya manager nyibusa ijina Guy Marie from Texas araje ambye bidondo uno musi urafungura imene yose ukayiheza madame ntumwibuka aho ya kandi sangatana rasuwasize migulu batarantre kumpaka tumigulu na kichwa kitarantre kupale umva acarambwira bidondo na gaze zitatu za boke ndazigura ko ndagukunda urarimba neza ofisi byigiza kupale batarantre kichwa na migulu batuze batafungura nipa chenses katena wewe Wale, mzee baba mimi nakushukuru sana. Nafurahi sana. Hama big up sana. Ndo ya kwanza anaingia kwa Exact TV. Guverinoma kandi merci sana. Urabiteye iteka kubona ari ugishika mu Burundi twakira twebwe n'iteka ridasanzwe. Antuka uravye ubuzima bwo hanze n'ubwo mu Burundi balance mu gusozera balance y'ubuzima bwo hanze n'ubwo mu Burundi n'ubuhe bworoshe. Ubuzima bwino buroroshe ufise akazi ufise mu buzima bwiza ariko ubuzima bwa hariya ni bon turagerageza ariko umuntu arakora cyane stress zirahari kubera udafise famille ibintu nk'ivyo ariko nukurondera gusa hose ubuzima burahari. Okay genda kubaza ibibazo bitatu nyishura ego canke oya abasani n'abademu birajana oya abiendi pamoja hiyo vitu utapotea abiendi pamoja bizoshika mu mutwe tubone ko wakubise igipara fresh nta vyonse oya oya dread fresh nishapiga zamani nishatoa ego ganja fresh oya sasa sinakwambia hiyo unakuna nini na mimi naitika ega hii ni vipi prive yake mimi naitika anapaswa kujidefend wewe uko kipara yao ziko kipara sasa okay sawa uravye sindabikunda ariko nije abafana bakunda gukoresha sana uravye byari bikwiye yuko habaho amahiganwa ya Empire na Bounty byari bikwiye ko bihaba ego challenge of music you guys need to have like two parts so people can be together ariko challenge mvuze nuko Bounty Boy na bashobora gukundana babe hamwe ariko abafana bagire kajya kantu bitwa competition kugira abantu bakore cyane igihugu kije imbere Alikiba na Diamond it's the same thing it's the same thing but if you look at the thing deep inside maybe they are friends we don't know. Okay. We outside, you know. Showbiz fresh. Showbiz ni muziki birajana. Mimi bino tukipiga showbiz hapa. Tunaua kila kitu. Uri vacances tani hesa mkuzi. Umeviona lakini. Nikansubiremo. Babuka Mambuku. 3e avenue. Babuka Mambuku. Babuka. Babuka Mambuku 3e avenue Bwiza. Mambuku ni nini? Ni system tugira kubera ni promotion y'abanyabo mu Bwiza. Okay. Sawa. Murakoze cyane. Abana bidodo ibintu mwamuhaye bitamyishe biramukiye. Oya James experience na maye kunywa zitano. This experience ndo turi yakwanze gamini ko ça fait 20 ans ndefise experience muziki. Ariko bidodo nubango ngo yona kese mwashwa. Na kese. Umwashwanye nibwo murakina kandi comedy. Oya yaga ni comedy ni cinema tulikuwa ndani tushwana bya mu cinema atushwana bya Afrika kuko nona ma stop twagize comedy genda umufumu akese ni mu aje kutorida umuti hanyuma uyo muti akese yari afise umugore uyo mugore anca ndamubwira ko ebana ifo kuvyara ifo dukundane sasa nico gituma ni comedy sasa na comedy okay si vya vrai byavuga ko mwashwanye si vya vrai mais ko bamwatse ivyuma bien film yamwatse ivyuma bien film no musazi yafashe kamera yo micro yo arabimwaka bien film na komeye kubera nega byo shooting kandi kamera bayitwaye kamera yari kandi je dit zokina umva babimwatse no musi Jen's camera FC problème ya batterie na ivyo nimbari bafie na kyagiye na ajenga sinababwiye ko dufise problème ya batterie akese na telefone no musi ni dukora ari problème ya batterie chandababwira abagenzi na ajenga ndamusanga umva ari kigari twashye kuri Exact TV bien film yafashe ivyuma kamera ijyaye kamera nyine idafise problème ya batterie nuzenya aba micro byose umva nzokina kandi vyahagaze oya turakoresha tufise aba manager kandi benshi none kamera nangaye okay sawa bidondo merci sana nikushukuru sana bro bwana nakushukuru pia napenda kushukuru Exact TV sana kuko
Isaac TV ni ya mbere ikunda gukurikira ibintu by'abaririmbyi, ikunda gukurikira ibintu by'abasani vraiment. Nico gituma nabamagaye Isaac TV. Isaac TV ni ya mbere nga mu Burundi ikora cyane vraiment. Nshaka ama TV yose mukorenga Isaac TV. Merci sana. Ebana una manota tukiye kwa Bidondo bro, nikushukuru sana. Nashukuru sana. Asante sana. Na we big up sana, alafu piga kazi sana bro. Usijali, tulikuja. Fumua mizigo. Usijali, mizigo kunatoka 10 kila mwaka. Warundi ni wabishi. Kuna shida, tunawaaminisha. Hapa na bado sasa sinishawaaminisha Tanzania. Burundi nimefika sasa. Mzigo mmoja na Alviri, mzigo wa pili Big Fizzo, mzigo wa tatu na nani? Mzigo wa tatu Satbi. Mzigo wa nne? Mzigo wa nne. Usijali, lolo tunapiga na mzee baba. Bidondo huko mliste. Bidondo lazima ishapiga naye. Tayari. Sasa barakia tatu vitu shamalizana hapa tushaongea. Ungeniuliza sasa niona hapo. Na ima dépenser yabo. Yene bako banafanya. Seke balishamaliza kazi. Walikulipa. Hiyo ni secret yanje, siwezi kuambia franga ni banipo, mtao nichore. Usimchoreshi. Ana bro, nikushukuru sana. Nashukuru sana Isaac. Uyu ni petit frère wo mu bwiza. Uyu ni petit frère wo mu bwiza. Gusupporting umuntu sikugira ngo ushira amahere imbere. Ni kugira gushira urukundo imbere. Wenyene afisa kado mu mutima ashobora kuomba. Sivyo? Bagi abantu nibita uyazaliwa bwiza. Engekutana na mie na Susokei. Ndo benye tungemsupport. Wale wengine ni makanyosha huko, makamenge huko, lakini from Bwiza Paradise. Bwiza Paradise chez Papa Lwendo. Kwa Lumande kule. Unaona kule kwa Lumande kwenye Lwendo alitoka kule. Bwiza Paradise 3e avenue 4e avenue. Tutamsupport mtoto wa Lumande. Lumande na muyando mekanisie wa kwanza, wengine banafamia. Lumande babake ya Lwendo. Bwiza Paradise mwayo wa Bwiza, hakuna mtu anaishi Bwiza pa Lumande. Lwendo na Lumande. Sasa unasikia ni familia Lumande, Lwendo bababuka huko, lazima petini msupport ni mpandishe juu. Niko na pesa usijali. Sina bezo ya franga yake, niko na bezo ya kwa star. Yeye mwenyewe atanipa kado yenye anataka. Baya wengine kulomba makado watajijua. Mimi niko na uwezo. Uko na uwezo? Simu ya 400,000, natunza my iPhone. Uko na gapi mfukoni? Hiyo ni problem yangu, mumu koma $200. Nataka kusupport mtu. Una franga. Unabiwa. Tuone. Niko utanichora. Kaka nikushukuru sana. Nashukuru sana Isaac. Merci beaucoup tulikuwa na Bidondo na hamwe na nani? LOL Mafia ina the place. LOL Mafia ina the place. Numba terero. Bo fresh kabisa, genda mgire subscribe kwa Bidondo Love. Ni Bidondo Love. Bidondo Generator. Bidondo Generator wakalaiti apfuye. Oh yani. Utacheza. Kamera ushazibeba. Yo komba kese na Bienfima usi. Ageze njamangu la tuka. Una kama Bienfima alilomba ndaro kwa kese. Kese balishi balomba na mandaro kwa msibiyo. Mutanisame. Balomba na mandaro akese na Bienfima. Batanisame. Bana yuana bale bajamata bapigane komba abo misila mulagi. Juzi Bienfima alikia na mamihari. Unaona mia. Nikaambia mwe muna yuana, mulilomba na mandaro mnaishi mugeto, leo ndo mnakia kushwana. Mutayuana huko. Abiniusi. Nibafukuza abiniusi. Akesi tufanye komedi. Mwe na Bienfima ni huko huko. Mimi napambana na LOL Mafia. Sawa. LOL Mafia mgire subscribe kwa LOL Mafia na onyene ngira mu supporting urano urumwana mu Burundi agishika mu Burundi arashira amafaranga menshi mu muziki wiwe kugira nabe yuko yogiraho yigejeje. Buryo umuziki ntibawukora ngo kubera yuko ngo bawukura amahera menshi, ahubwo bawukora kubera bawukunda. Nimba bawukunda rero gusupportinga ni ikintu gikomeye cyane. LOL Mafia big up sana, alafu courage bro. Thank you so much bro. Thank you so much for Isaac TV. Alafu ganja pombe acha. Achana na huyu hapo. Unaona niko nakunywa Fanta. Anataka piga ngine. Kazi yangu Utaimwaga hili shot. Utaimwaga hili hapo hivyo. Ni vitu gani? Wende baba, wende bye. Bidondo. Nashukuru sana kaka. Okay popo. Bwana merci sana behind the camera Juma Jokes. Naho hatari nyuma ya kamera. Niko babivuze. Ariko nyene nakundi turafashanya twese. Kira bisigene neza cyane. My name is Classic. Kira subscribe, like na share ugaruka gwacu. Turakeneye ko gutera imbere maze Uburundi butera imbere bushike kure on the map. Lokinene chapelale. Bye. Isaac TV. Oh.